nuko tugerageze kunyarutsa ku buryo tudateba mu majambo umuntu avuga icyo Imana yakoze mu bubangutse. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi je mpagaze nganshima Imana narifise umwana yarapfunzwe ari mu mpimba hama ku munsi wa mbere ndaza muri burakeye hama fata umunyu ndawumushira ndamubwira ati umunyu uzoge mu gatondo kwa kabiri yaje muri conseil muri chambre de conseil ndabwira Imana muri burakeye ndabwira Imana ati Imana ndashaka ko nkorera igitangaza tiwibuka iciza kimwe no banarigeze kugukorera unteturure uwo munsi kwa kabiri arabikora mu gitondo baja muri chambre de conseil sahindwe jewe ndaja kumuraba hama ndataha ngeze mu nzira igitangaza Imana yankoreye nagiye numva telefone ivuga ngo katugaruke utahana umwana wawe. Amen. Ndashimira Imana cyane Yesu abahe kwizera kurarema dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Amen. Nanje mpagaze nganshima Imana mwiyindwi je naratewe n'ibitero mu ijoro gushika hamwe abana bose babyuka bakarira turabura ibintu bishitse mugabo nza numva ijwi riraje nyene ndumva ko twohaguruka na madamu tugasenga turahaguruka turasenga niho twumva abantu menga bazanye radiyo impande yaho tubaye turasohoka mu rugo twumve ko bo bari nk'abarimo bararengana biraducanga ariko nza numva ijwi rirambiye nyene ati tora Bibiliya ndazingurura Zaburi ya 35 sanga gasuzuguro ngira abadayimoni boba barungitse inyishire miyo Zaburi je ndayisoma yose turahagarara mu ijambo n'umuryango ivy'Imana yakoze uwo munsi by'ukuri byarangiye dutsinze amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Hariho ikindi je by'ukuri nari mfise ingwara muri uku kuboko ba Benjamin barabizi barambaye hafi ubu kugeza isaha ku kuboko kwarakize. Yesu ashimwe. Amen. Amashi ku mwami wacu Yesu. Ndagomba uzwe uvuga icyo Imana yakoze utarinze kuzunguruka mu bintu byinshi. Yesu nashimwe. Mpagaze nganshima Imana je narandi umukozi wo mu nzu ariko ndashima Imana yarampaye moto yo wanje ngiye gukoresha mu ibarabara. Amashi menshi cyane. Umuntu yahora ari umukozi wo mu nzu uba afise moto yiwe atari yabandi. Ico si gikorwa Imana yakoze. Amashi menshi ku mwami Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Je Imana yankoreye nahora ndumuhungu anywa urumogi n'itabi abavyeyi hamwe batangura kunyanga bagomba no kunyirukana muhira ngaye igihe nshika ngaha baranyakiriye abapasteri baransengera hanyuma ibimogi n'ibitabi ndabiheba guva uno munsi bisinye ibintu. Hallelujah. Amen. Ikindi naco nshimira Imana jewe ndumuhungu ngaha nahora nisambanya nkasambana n'abakobwa ndabishimira Imana kuba yamezagiye nkabiheba byose. Amen. Neza cyane gose dukomera amashi umwami Yesu. Intahe nziza cyane. Chema gazenga shima Imana najenga hanye muri Plantase nari ngwaye cyane ingwara yanje n'ukuri yari yobeye cyane gose sinari nzi ko nokira ntamize n'ikinini ariko Imana yarangiriye ubuntu ndakira ndashimiye n'umuvukanyi wanje yanzanye hano aho yicaye Imana nimuhezagiye ishishikari hezagiye n'abakozi b'Imana basenga. Amashi menshi yaragwaye ingwara yayoberanye Imana yaramukijije. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Nimumfashe shengero ry'Imana dukomera amashi Imana. Mumfashe dukomera Imana amashi abarongozi bo ngaha bafashe mu pasiteri wacu. Jewe naje ngaha mfise ibintu byinshi bingwe biremereye imanza y'ingwara iki. Ariko Imana igenda intabara igenda ingirira neza.
minsi yose namanatiritse muri burakeye ariko kuwa gatanu nari mfise umuntu naravuga no kumfungisha ko yomfungisha mbira ko ndakantu kagahise cyane imana yaraye impaye ejo ndasanga ndiritse nibagira ko ejo kuwa gatandatu mbyuka kare nsanga burakeye ntiratangura nsansubira muhira nasubiye muhira nsanga ari karatekera ngaruka muri burakeye nsubira gutaha ku mugoroba nsanga ari kariyoga ubu yarayamviriye mu rugo kakajayangaya amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, Imana yakuguye ko. Amen. Abaza baragenda za muraca handi mureke kugora umukameraman muca hariya canke hariya. Sawa. Haleluya. Amen. Ndashima Imana kwica Imana yambwiye kimaze gukiza abantu bashika kunda. Kinishimira Imana nuko abatari barihanye yambwiye ko bagiye kwihana nubwo bahora banka kuja mu bakizwa. Cyo gitumye nza gushima Imana. Imana ishimwe cyane, Yesu aguhezagire cyane. Yesu ashimwe. Amen. Nkomagaze ngaha shinga intahe uko Imana yabanye nanje nadoze kuvuga ubutumwa ruguru. Imana y'umugere wacu yabanye nanje, abantu baravuga ati ahubwo turakeneye iryo shengero rizoze hino, ahubwo nanjye ndavuga ati ahubwo rizokwira isi yose kugira ngo abantu bose bakizwe. Ndashima Imana kandi yuko Imana yampaye akazi hama natangura bitoroshe ko nza gusenga mu gatondo, ariko ubu yarabigenjeje neza, ubu nkaba naje gusenga. Nkabashima Imana kandi yuko Imana yankije inyatsi amafaranga atari make, ahubwo telefone zibiri zirantelefona kugira mva aho hantu sindahahombere nje gutora yandi mafaranga. Imana icirama ni telefone kandi nziza cyane. Imana bamugisha. Sawa sawa. Imana iguhumugisha yakoze cyane. Bahezagire cyane. Sawa sawa. Hari ufise inyatsi ya hatari ndayizi cyane wari warakubititse. None Imana yakwibutse. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Jengera nshimi cibana nkoreye ngaha ku munsi wa kabiri. Je hari umushitsi ari yangende yazana n'umwana kandi bwari bwa mbere ndamubonye, ariko ashitse uwo mwana caragwara araremba ndamuvuza biranka, ariko ndavuga ati hariho Imana, hariho umuvyeyi twama twitura, ndamuzana ngaha mu gitondo muri burakeye ku wa kabiri, ariko umwana araremba ndavuga ati jewe kwera umwana niyapfira ngaha mu rugo iwanje ntafise uko ndabigenza bigenda gute, ariko Mana ndi umuvyeyi wacu yarambaye hafi aramusenga aratuja inyuma aradufata mu mugongo, ariko uwo mushitsi kweri nawe yaciye aduka kubera haciye hafatwa uwundi mwana mukuru, ariko ubu yaranterefonye ko abo bana bose bivanye n'amasengesho umuvyeyi yari mutekereye abana barakoma, ubu wa mwana yarakize. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe. Uno musi ntudutwengeje, uno musi ntudutwengeje. Ubu yarakize. Umutware wawe naho? Oya, umutware wanje acanwa akayoga mugabo arandika nkaja gusenga. Araza gusenga? Arandika nkaza gusenga. Arakureka ukaza gusenga kandi kagasuzuguro k'aba bantu karabavuye. Ubu kubera n'abandi ndabazana ngaha ku rushengero bakabona aho womba kweri baravuga ati uwo muntu afise ahasengera kuko nta mwana ndazana ngaha ngo musengera agenda adakize. Uyu muntu yagiriwe amahirwe ngo aronka umusore, abantu baramubwira ngo uwo muntu aronka umusore angana gutyo, yarakecuye ngo arabura n'umwana. Rero sasa mugaravuga ati ubu ngomba gusenga Imana muri repentance inteturure. Yarankoreye igitangaza. Yarankoreye igitangaza Imana kandi ababivuze bose ubu baranyemera. Aka kantu ni mwaku agasubiremo reka gace mu ncamake ubundi byari byagenze gute? Urumva tumaze gukundana kubera nahora nkora ikiboyi wabarantwara, hanyuma amaze kuntwara nari mfise abana babiri muhira, abo bakundana baramubwira ati kabu kuza gutwara umuntu abyaye kabiri kandi uri umusore utarabyara, ariko kubera hariho Imana nari natangwe gusa kuba natanguriye muri repentance, Imana irambara ati wengeye kuguha umugabo kandi nzogukura agasuzuguro ko kuguma bagukengera, maze rero bamaze Imana imaze kumumpa niho babantu baca bavuga ati ujya mwirukana uko ntimukwiranye nta kuntu wozana umukecuru kandi nawe uri umusore, ariko nanje ngoma kuri ya Mana repentance iravuga ati reka ndabikore batangara, ubu rero baranyemera nta masenga bafite.
mwokumviriza gatoyi isegonda imwe. kandi rero icyo imana yankoreye sinanga nuko imana irambwira ati reka ndagushyirireko n'akantu ko hejuru babona ko hari imana ya repantasi ikirakubyibusha. kandi nta yindi shengero nukugira ninjiye muri repantasi nta muntu yanjanye nije nijanye nukuri imana ishimwe imana ibaha umugisha yongeye ihe umugisha pasitori Odasi yongera ihe umugisha kuko ubu narashitse kwa sokuru navuye kwa Odasi ku muhungu wawe ubu narashitse bakubwira ngo nukubyara ntuzobyara. Imana yaciye umwana w'umuhungu kandi ubafise imyaka 2 ndamusigara akuze. Amen. N'uwo mushitsi yarayaje kundamutsa naravuze ati Imana Zakayo Yesu aza kurara kwa Zakayo abantu baragize ishavu ngo ni kubera iki ngo araye kumutoza kora ariko nanje navuze ati uwo mushitsi yari kurara mu biwabo kuko biwabo ni inshuti nyinshi kandi ngaha bakize ariko yashimye kurari wanje nico gituma Satani yacifu umwana caragora ariko urabona warambaye hafi umwana yarakize uko bavuga ati gapfa bigenda gute. Amen. Ndashima Imana kweli. Imana iguhumugisha. Yesu akweza. Yaramuteko n'akanyama. Haleluya. Sawa. Abandi baje bashavuye byari ngombwa ko mutwenga na gato. Kutwenga ngo byongereza imyaka. Imana nishimwe. Amen. Fise byinshi noshimira Imana. Kurikirana nahe mufashwe. Imana nishimwe. Amen. Fise byinshi noshimira Imana muganda shagagura. Icambe ndashimiye umushinga ntahe wanje yagizwe iyerekwa ryiza tukaza ngaha gusengera muri Repentance. Kabisa. Ica kabiri ndasengeye umwungere wacu atwitwararika adusengeye ijoro n'umurango. Hama ndashimira Imana dufise imitwaro myinshi hariho iyo mwibanga hariho n'iyindi garagara kandi iyo mwibanga iri kwirishurwa yigaragara nayo hari gikorwa Imana yadukoreye mu ndwi yahera imfura yacu yamize ikingorongoro kimumaramwo iminsi 4 icari giteye ubwoba nuko cari sharumye mu muhogo hama turajana kwa muganga ntako batakoze ariko Imana yo mwijuru igijana muri estoma kimarayo iyo minsi 4 baratubwira bati ko vyanse reka muze mugaruka undi munsi turabuko twokora twe twibaza yuko ari operation iciba ariko ndabwira umushinga ntahe nti imbere yuko twitaba ya rendezvous reka tugende ku mwungere amurambike kwikiganza Imana yo mwijuru imuhezagire yaranyakiriye arasengera umwana mu gitondo mwijoro ikingorongoro kiraboneka Yesu nashimye. Amen. Operation y'ijuru yarabaye ntaco dufise twoshimira Imana ariko twumve yuko Imana tuyishimiye Yesu nabaheze. Amen. Twarasenze Imana kugira kiveyo none ndashimiye Imana ko cyavuyeyo ntibyari byoroshe kiri muri estoma kubandanya kumanuka kigasohoka mw'iryo joro nyene dukomera amashi umwami Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi jenze gusinga intahe zari tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu niho isaha 5 z'ijoro numva ku telefone ikiganiro cha Eglise de Repentance bariko baratanga ubutumwa ndi ku kazi nyene ndiko ndakora numva abantu batelefona ati je mfise umutwaro ubu umva umupasiteri avuga ati uraza ngaha kuryo munani sawa okay bandanye hama rero je uwo mutwaro nari mfise vy'Imana yakoze umutwaro warishu wari uwo kunywa itabi wanwa itabi kuva 2008 jishika ubu 2025 unwa itabi kandi gishi byari byaranse kuri hero byari byaranse hariho n'ukuntu hari abantu babaganga bavuga ngo barafise ibituntu tw'imiti nyene dutuma umuntu aheba itabi nyene two muri laboratoire twari tuze dutatu twagurwa 25000 ndatugura ndadukoresha birankaho inyota y'iryo tabi ho icayo irongerekana ushitse hano rero ushitse ngaho itari ku 8 niho nyene rero naca nyene nturuwo tabagwa n'Imana yego ubuntu kinwe itabijya ukomera amashi umwami wacu Imana iguhezagire cyane uhamagare n'abandi bose iyi nahe abanwa tabi bose bavyumve ko hano hariho
amasengesho ahagarika inyota hari y'ijana. n'uwundi twazananye nyene yarambajije ati wewe warihevye gute ko nzi vyari vyarakunaniye? Waje umuzanye? Yego. Dusohotse ucumunzanira nsohotse dusohotse acaze. Yego. Tumusengere nkuko twagusengeye. Wakoze wabaye umwigisha mwiza cyane, wowe wabaye umuvuga butumwa. Yesu aguhezagire cyane. Yesu ashimwe. Amen. Cyambere ndashima Imana ya repentance kuba yampaye kurangiza amashuri. Ntibyari byoroshe, nta mukobwa n'umwe tuvukana yari yarahejeje, yari nyatsi yo mu muryango. Gusa je kubera ari je twamenyanye n'Imana ya repentance yarabinkoreye naraye mpejeje. Amashi menshi cyane bani kubahisha. Icya kabiri n'ikibazo ca leta naragitoye. Amen. Ndayishimiye cyane. Amashi menshi cyane guhe kubandanya neza, amavuta ya repentance agushigikira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mbanje kubasaba mwese mukomera amashimana yawe. Amashi ku mwami Yesu. Je kubona mpagaze ngaha kwa bari ubuntu bw'Imana naba narazutse mu bapfuye. Nari umuntu ubu naraje ngaha turabona arambwira ati we barabwiriye nayo baragucuritse ibintu ntibimeze neza. Uraza wige deliverance. Je ndaza ndayize ndumva ko byinshi bimfata mu byo turiko turiga. Harageze ahantu njyamye numva ibintu umenga mu nda umuyaga wose kuramvamwo ndumva kumenga ngomba kuguruka. Keshi nkarota nguruka mugaba inyigisho ndazikurikirana nkabona ko bimeze neza. Ubu n'umuvyeyi wanje ko papa yitwandira agakura Joseph. Mama niwe yaje kundamutsa none naje ndamuzanye ngaha anya ati nawe ingo aho mfungura umukate nawe uha waje umuzanye. Ego. Amara iki Imana yankoreye muri minsi waratwigije ku kintu ciyerekwa cy'ubuzima ko rifatanya iyerekwa no gusenga n'ubwizigirwa. Je nahora nkoresha amafaranga mfise nk'ibimajana 5 cyangwa 600 nkadandaza mugasi nunguke. Ryari tarike 13 niyo navuga ati naje umunsi bigende gute muravuga no kintu cyo gutangira Imana nabikora byose. Ryari cyamba muhira ndavuga ati je ntora amafaranga makeya abaho turabuko bigenda. Ntora amafaranga 27 cyangwa 25 n'amajana 2. Ngiye ukazi cyantana 112. Umudamu ndavuga ati we 100 nawe urabicukora ubu ninde nazo kwaza mu raporo. Nukuvuga ko ubwo mutaye wanje sinzo kurenza amafaranga arenga 25. Nukuvuga nta munsi naronka 50 cyangwa 60 kabisa. Rero shima ubu no mutaye wanje mbona afise cyane. Aho nkenguruka gose nshima Imana gose yanshikanye ngaha. No kwiryoyerekwa. Cyane gose. Yarafashije ko naho mvye byinshi cyane. Mvuye nko muri afise amajana 2 yarakumwe inzoka gusa. Ndashima rero ubu ndagira amafaranga kamfasha n'umuryango guma umeze neza kandi ahubwo n'umuryango urabayeho neza cyane kurutaho nabiri mfise amafaranga menshi nkakoresha nkabona akabura n'icamarira. Ubu wagize yerekwa ry'umuryango cyane gose ndabona ko ibyo nahomvye myaka nk'itanu cyangwa byose ngiye kwironka mu mwaka nk'umwe gusa niriwe ndacaka. Amashi menshi ku mwami Yesu. Hanyuma nkabashima nkenguruka kuba nashitse ngaha ndumva kabisa ubu nduzuye kabisa ameze neza. Oya ibintu bigiye kugenda neza dukomera amashi umwami Yesu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi hanyuma nanje mpagurutse kugira ngaragaze imbere ya Satane yuko atakibanza afise mu muryango wanje. Ni umwaka twatanguranye umunezero udasanzwe ariko inyuma yo gushima twahuye n'intambara nyinshi cyane. Arico gituma bitanteye isoni guhaguruka kugira ngo nshingire intahe Imana. Rero icambere ngomvye gushingira intahe Imana ni cabaye ku munsi wa kane tarike 8 umunsi amatara atangura gucika mu gisagara. Harabaye ikintu kidasanzwe mu muryango aho umwana nari ntunze yasohotse kugura buji hanyuma kurikirwa n'umuntu akibaza ati numubanya atashe ariko ashitse imbere ya portail aramubwira ati uhirahiye ukajwira ngira ndakurangize. Niho yahindukira abona umuntu afashe umupanga hejuru yiwe araheza arakoma induru aramutema ariko aho umutwe wocitse hakomereka ibiganza amaboko yose.
hanyuma nari muhira niho nari nkishika mvuye ku kazi ca turasohoka turi kwa gutabara dusanga kabisa ibiganza vyiwe vyononekaye gose nyamuntu aciye atora telefone acarirukanga hari mu mwiza twashoboye kumufata hanyuma turagenda turamujana kwa muganga ntivyari vyoroshe kuko imitsi yari yacikaguritse ariko Imana yarahabaye abaganga barakoze nk'abaganga ubu afise ibironda ariko twaravuye kwa muganga kandi Imana yaradufashije turizera kandi ko azokira kuko turiko turarako aratera amera neza rero turashimiye abo twatabaje badusengere kuko harageze uwo munsi kabisa je sinakunda kubura itiro umuntu akunda kwiha amahoro ariko uwo munsi sinigeze nsinzira ku buryo umutima wamvyimbanye ku buryo nanje numva ntibi bintu nshike n'ubwa mbere ndavyuka ndasenga mwongere n'akunda kuvuga ati ntimuzoze muramenyera ati igihe muzondondera mukambura temwige gusenga nukuri narasenze ndavuga nti mu ntege nke zanje mfasha kuko nayo numva umubiri nyene umutima ugomba uvyimba utabuke Imana ikiramfasha iyo sinye ntiyagarutse gake yemeze neza ubu twese turaho tumeze neza rero yari muri iyo mvu yo gushinga intahe shimira Imana ko hatabaye ikigandaro kuko yakura kwizosi umuntu aba yarapfuye amaboko akaba protection y'umutwe ikaturinda gahinda nubwo twari mu bindi bibazo ariko Imana yarabanye natwe abumvishije gukomera amashi umwami wacu Yesu yarakoze ibikomeye cyane